nigeze mbona umuntu aza akamfata ukuboko ngo basi kujane ahantu wige ivyo kurima urabe ingene bimeze cinkwe se cinkwe se baze bantera ivyiyumviro bijanye no kurima. Uwo ni Evariste Nkurunziza, umwe mu banyeshure bahejeje igisata c'indimi za none Lettres Modernes mu Gifaransa wo mu ntara ya Ngozi, Komine Busiga, zone Rukeco, umutumba Gatika. Amaze guheza amashure akabona ko bitamworoheye kuronka akazi, yagize umugambi wo kuja mu burimyi bw'igiterwa c'imisigati. Kumvira impanuro no gukorera abandi niyo yabaye intango yo kwiteza imbere. Navuye ku ishuri mu 2016 mugana natanguye kurima neza mu 2017 kuko nta mutahe nari mfise nkiva ku ishuri nabanje gushakisha umutahe. Canteye kurima nagize umutima mfatiye kuco nyakwigendera president w'igihugu yavuze ati birakwiye nyimba warize ko ugira ikindi kintu gishasha kugatumba uvako. Rero je ndiyumvira byasa naho nanje navyabuye ahandi nagiye gutembera hama ndabona ko projet bikagishobora kumfasha mu bijanye no kuno shobora gutunganya ubuzima bw'iwanje kimwe simirimo yiwanje ntagiye gushakisha ngo nambuke mu mahanga kimwe ngirene, ariko kandi ndavuga ati ntibikunda reka ntekane ndondera ico nokora nanje. Ubwa mbere na mbere mu buryo narisanzwe aho nabukuye naragerageje ndakorera abantu. Hamaze ngerageje gukorera abantu ico nabakoreramwo twakora ikiyede no kuba gufasha umujyaba ry'abubaka. Hamaze kuronka utwo naronka naje ndatuziganya nkatubika utwo ndose rero nkabona turagwiriye nkahitamo gukota umurima w'umuntu. Maze ko umurima w'umuntu byabyo bindose intango yo gutangura kurima ibikaju. Ukumubibona imirima mwagiye muracako kimwe se mwabonye siyo natanguriye ku murima umwe. Arashima cyane intambwe ageze ko aravye aho yatanguriye. Intambwe ngeze ko mwakino gikorwa cyo kurima ibikaju nababwiye ko natanguye ku murima umwe mugubu ndiko ndarenza imirima 10. Nukuvuga ko icamfashije mu murima wa mbere natanguye kurima niwo watumye gwiza umwimbo, niwo watumye gwiza uburyo bwo amafaranga ubona ngurishije naciye ndonka amafaranga ko nkota rero hirya no hino. Akamaro mariye nyamukuru sanzwe waramfashije uyu munsi sinkiba mu nzu kwa papa na mama, sanzwe mbi wanje narubatsi wanje kugira ngo nshobore gukora umugambi wanje nidegenje. Rero akamaro mariye uyu munsi kigaragara mfise imirima y'ibikaju hamafise naragerageje nashizeho na projet yo gutunga inka. Ico rero niyo nyungu ya mbere nabonye maze gushika kwama birengeye ivyo uyu munsi inyungu ya kabiri rimwo nuko uyu munsi ntakemwa arondera akazi nibo batanga akazi. Iyo hageze gukorera iyo mirima y'imisigati abatari bake baraharonkera akazi. Ntanguye gukora imirima y'ibikaju nuvuga ntangura mpera mu kiringo cyo imvura igiye gutaswa niho ntangura gukora ibikaju. Hama no kuva kiza kubikiringo kishira mu mezi 3 nk'ubu ndiko ndasa n'usozera gukorera imirima y'ibikaju nkuko mwagiye murabibona. No kuvuga rero nk'ubu periode ya mbere gukora ibikaju isa niyarangiye nk'ubu nzoshobora kwinjira mu yindi periode yo gukora ibikaju mu kwezi kwa kabiri. Rero abakozi nkoresha hano ngiye kugerageza kuraba ndaza gusanga muri uwo mwanya wose w'amezi 3 ndakoresha abarenza amajana 2. Hama sanzwe ndabahemba buri mukozi 200 ku munsi. Ico bimaze mu kibano nuko aka karere turimwo fatanije mvuze muri Kayanza nkavuga Ngozi nkavuga aya makomine twegereye Gahombo Busiga Zangozi za Mivo aka karere kose ni kirimwa gifasha abantu mu gufungura no mu kongereza isukari mu buzima nubwo kenshi numa ngo nikenewe nyinshi cyane mugabo iyi irafasha cyane mu gihe c'inzara iyo munafunguye gikaju arashobora kubandanya urugendo irekora rugendo kimwe akabandanya igikorwa nubwo ataba yafunguye birobongereza utundi ingufu mu buzima bw'umuntu. Muri ico gikorwa ciwe agenda ahura n'intambamyi zitandukanye. Intambamyi ya mbere nkura muri kino gikorwa ya mbere nk'ikitangura kubikorana bitanguye ku DJ nyene hanyuma abamaze kubona ibyo ndiko ndakora benshi baciye bankurikirana nabo baratangura barakora. Hama isoko nari mfise ubwa mbere irabanzira ja hasi kubera iki byacibanza bibabira byinshi. Uyu munsi amasoko sanzwe fise amasoko atwegere hagati ku masoko aya masoko adandaza ibintu
amasoko ya leta niyo dusanzwe dushorera umwimbu w'ibikaju tuba twaronse ko ubwa mbere twe dusanzwe dufise abaza kwitora n'amamodoka hari n'abagize project baza kwitora babijana Bujumbura ubwo no munsi ko vyagwiriye dusanzwe ko turadandariza hagati aya masoko turimwo ni isoko ya Rukeco ni isoko ya Mivo ni ngaho Ingozi na n'Ingozi mu gisagara birashikayo turaduga mu Kanza birashikayo Mihigo ku Komine Busiga birashikayo Gahombo birinjirayo biraduga no ngaha Kabuye bikarenga no mu Kayanza niko kare tuko turasirikiramwo rero mugabo mfise umugambi ko nzoshika no mu yandi masoko yo hagati mu gihugu. Evariste Nkurunziza asaba leta kumushigikira mu kumuhuza n'abandi batandukanye kuko vyomuha kurahura ubumenyi. Uyu munsi leta y'u Burundi ifise umugambi wo kugira kimwe se gushira hamwe abo bita abashomeri kimwe se abaronzi bakazi mu bijanye no kugira ngo bagire urunani ngo bagire ico bakoze. Reje cyo saba nka leta y'u Burundi nuko icyambere saba akeneye imfashanyo mu buryo bw'ivyiyumviro kimwe se mu buryo bwo kungirira amashamaforomation bijanye no kurima hamwe no kongera kugira banyuguru banyigishe kimwe se mbone ahandi yandi matere ariko arakora ivy'uburimyi mbone aho bageze bishobore kugira ngo nanje menye ngenza ndagura no mugambi hama ibindi bijanye na mu buryo ahandi ndavuze mu buryo bwo by'ivyumviro kimwe se yerekwa ryandi bageze hama ikindi sabwa nuko kimwe saba leta y'igihugu nuko yo dufata mu mugongo nk'abajene. Evariste Nkurunziza atera kamo urundi gwaruka kugurura ubwenge n'ubumenyi bwabo biteza imbere. Hano ku mutumba ndakamenda nk'akaro gatoyi abo twahereje rimwe ishuri benshi baragiye mu bisagara kurondera ubuzima bwaje kuva nkeze ishuri nagiye umugambi gwati ntegeza gukora rero cyo shongoma kuvuga nuko biracashoboka cyane ku bajene tukiri bato ko umuntu ashobora kurondera ubuzima wanashaka atamutahe muremure afise cyangwa atahahagaze mugabo ugatangura bya bindi bya bukebuke ugatangura bukebuke bigatuma ushaka kuduga rero cyo nshaka gutera intege kimwe se nshaka kubwira abajene nkanje simpaka turonka ubuzi bwandi bwo mubiri nta buhari uno mushi je navuye kwishuri ndakizi ko tabuhari hama ubugiriye chance kuburonka ni sawa mugabo utashigize chance yo tagize iribako ryo kuronka ubwo buzi bwo mu biro ni byiza ko yugura mu bwenge bwiwe ko tuba twaciye ku ntebe ishuri ko hari ibyo twagiye turiga kimwe se ngo tuburi ku ishuri hari ibyo ubuzima mu buzima genda biragusaba ukiga icyo wokora kugira ngo ushobore kwiteza imbere je nka jewe ngeze ku rwego sa nukoresha abakozi nukuvuga rero nta mpembwa nta kintu kimwe nkora uvuga ngo kirinjiza parmwa mpembwa ahantu mugabo ibi nibyo bigaruka bikama kwihemba no guhemba abakozi rero cyo nteri ntege aba bariko bararondera akazi kimwe se babiri kirindiriye akazi ni bakura amako mpuzu bige mu mutwe yabo ico bokora bizobafasha kandi bizotuma bashobora kugira ku rugero rwiza bashobora gutunganya ubuzima bwabo. Icifuzo ciwe nuko ubwo burimyi bwo mushikana kure akazokora iyindi migambi itandukanye kandi ikomeye mu iterambere.